Yesi reka ndabaramutse ndanabaye n'ikaze bakunzi b'ibiganiro vy'imbonesha kure yanyu ariyo yacu BBF TV. Nizera neza yuko mubandanya mugira ibihe vyiza. Ndi Bertrand kuri micro, Beri ari kuri kamera. Turi mu kiganiro c'abaririmbyi nkuko musanzwe mwamaze kubimenyera, aho tuba tubatumira umuririmbyi kugira ngo ashobore kutuganira vyinshi bijanye n'igikorwa ciwe cyo kuririmba. Murabizi yuko tuba turi hano nka BBF TV, nico tuba twariyemeje kubazanira abashobora kuvuga ibikorwa vyabo nyene birumvikana ndoramana, ndetse tunabateza imbere mu buryo bumwe canke ubundi. Yes, turi mu gisagara ca Bujumbura, turi kumwe n'umuririmbyi ariko nawe nyene arabikora neza mu bikorwa bigiye bitandukanye. Mugabo kuno musi tuza kugana igikorwa ciwe cyo kuririmba. Umuririmbyi nawe sundi reka turamutse yongere yidondora bariko aradukurikirana kuri BBF TV. Ndakuramutse ndanagwe n'ikaze. Amahoro ndabashimiye cyane. Nitwa Abel Nduwayo. Nibaza ko hari abanzi ariko hari n'abatanzi. Ni Abel Nduwayo bamenyere mu ndirimbo zo gutazira Imana. Abel, turi mu kiganiro c'abaririmbyi kuri BBF TV. Abashobora kuba bariko baradukurikirana bifuza kumenya neza Abel Nduwayo ninde mu bikorwa vyiwe bijanye no kuririmba. Yatanguye ryari, ageze ku ndirimbo zingana gute muno mwanya? Abel Nduwayo natanguye kuririmba muri 2010. Urumva ko imyaka 10 irarenze ndiko ndakorera Imana. Hanyuma indirimbo maze kuririmba ni nyinshi, audio zirarenga 20, ni nka 22. Hanyuma video ndageze kuri video 18. Video 18. Felicitas. Merci sana. Ivyo bishobora baririmbyi bake bamaze mu myaka 10 batanguye bakagira ku bikorwa mwene ivyo ku ndirimbo zishika 20 n'amasanamu 18. Si ikintu coroshe. Jewe novuga yuko Imana yarangiriye neza kuko kuva 2013 nari maze gusohora album ya mbere y'indirimbo zibona, indirimbo 9. Ni naho bayishe batangiye kuzibonera kuri RTNB babona zicako kuva 2013. Urumva yuko igihe ni kinini vraiment ndabikora. Ya Beri, tumvise yuko ufise indirimbo zitari zike. Indirimbo zawe usanzwe uririmba ku giti cawe, uririmba mu mugwi, bimeze gute? Umugwi ni jewe nyene Abel Nduwayo niko novuga. Mugabo hari abo usanga ngena ndakoresha kuko sinovyishoboza ndi umwe, sinoshobora gutamba dance jewe nyene, ndafise abantu ntora bakamfasha. Mugabo ntituri umugwi, je nkora ku giti ciwanje nka Abel Nduwayo. Usanzwe ukora ico gikorwa nyene cyo kuririmba mw'ishengero, bimeze gute? Je mw'ishengero naririmbye muri korali kuva 2006 ariko kugeza 2010 na 11 gutyo. Umwanya wagiye urangora wo kubandanya ndirimba muri korali kuko kubera akazi canke isi. Mugabo sinavyasi, sinovuga ngo narabiteye akagere, ahubwo umwanya wanje ni utagiye uranyorohera. Rero ubu novuga sindirimba muri korali, ndaririmba ku giti ciwanje. Tugerageje gutahura neza, wagiye muri studio mu 2010. Dusubiye inyuma gato kugira ngo abariko baradukurikirana kuri BBF TV bashobore gutahura neza Abel Nduwayo ibikorwa nyezi navyo kuririmba bitangwe ryari. Bamwe mu baririmbyi twumva babihereye muri Sunday School, abandi sinzi babihereye hana. Wewe wabihereye he neza kugira ngo urinde ushika muri studio buryo urafise aho wabihereye? Je novuga yuko kuririmba vyaje nkimara kwakira agakiza muri 2006. Niho nakizwa muri Eglise Gahizo des Âmes iri mu Nyakabiga. Hanyuma candinjira korali Maserafi. Iyo korali niyo novuga nigiyemo kuririmba. Abel, rero turumva yuko ibikorwa vyawe vyo kuririmba waciye ubitangurira muri korale nkuko yeje kubitubarira, urabandanya gutyo gushika nawe ugera ku rwego rwo gusohoka. None keshi ubutumwa wabutekeye mu ndirimbo zawe n'ubuhe kugira ngo bariko baratwumviriza bumve neza ubutumwa kenshi ukunda kwisunga? Je simfise ubutumwa novuga ngo ni bumwe canke intumbero kanaka, kuko nk'umukozi w'Imana uteza gukora mu mpande zose zitandukanye. Hari indirimbo zimusanga ziri humuriza imitima, indirimbo zihumuriza abababaye, harimo n'indirimbo novuga za wanje nko kwamamaza izina ry'Imana, kuvuga gukomera kwayo, ibintu mwene ivyo bitandukanye. Rero messages jewe novuga ziri impande zose, sino ndafise intumbero imwe nisunga. Mw'ishengero urakunda kuronka umwanya wo kuririmba indirimbo zawe, nkuba babatereka duhamagare umuririmbyi kana nkuko dukunda kubibona kenshi mu mashengero ukaririmba indirimbo?
novuga mwishengero wacu ntibantumira mugabo ku mashengero yandi menshi barantumira ahubwo umwanya ni wungora iyo bandawufise mba ngira nta dimanche nimwe ntoba ndi mu gikorane mugabo umwanya ntonyorohera sinovuga ko ndabikora cyane. Abel nakahe kamu none umwegeze kubikorwa bikomeye cyane indirimbo zitari nke nirihe banga ukoresha kugira ngo nabandi bari ko baradukurikirana barivye haba bakicaruka haba bakiri muri ivyo nirihe wewe banga ukoresha kugira ngo ushobore gushika ku bikorwa mwene ivyo twumvise yuko atari bibi biteye igoma? Nibaza ko atari banga gikuru nuko igikorwa cyose ukora uteza kugikorana umwete. Jewe rero nashize umwete imbere kuva ntangwe kuririmba sinashatse gucika intege kuko ivyanje intege byari byinshi kuko urabona iyo winjiye mu gikorwa hari gihe uba wari witezemwe ibintu kanaka mugasanga siko bigenze mugabo uko babaye uko umurimo mwituma gukorera Imana n'umurimo mwitumo je nagiye gukorera Imana nyene novuga ni Imana bwayo niyo yampamagaye. Novuga yuko sinashatse kugira ngo nzana ibintu byo gucika intege n'ibiki ngo canke ngo nuko ngo ata bintu birimwo ngo kuko ari abaririmba bibaza ko arimo amafaranga ariko sinigeze ndirimba kugira ngo nk'amafaranga ahubwo naririmbye kugira ngo ngira ico maze nanje mu buryo bwo kuvuga ubutumwa kuko kuvuga ubutumwa buri kwishi hariho abavuga ubutumwa mu bwija kujya ko kubwiriza ijambo ry'Imana mu mashingiro hariho abadiakoni hariho abasonoriza harimo abakubura harimo abagiriki protocole byose biri mu bikorwa by'Imana. Je rero nabonye iconyora kugira ngire ico mfashije nanje mu buryo bwo kwagura ubwami bw'Imana no bicisha mu ndirimbo. Ubu maze kubona yuko mwa kino gihe umuziki ngene umeze cyane cyane umuziki ndundi mpimbaza Imana uramaze kubona yuko umuziki ubona uhemba? Oya jewe kweri sinovyemeza ko uhemba mugo nakubwiye siyo ntumbero yatumye ntangura gukorera Imana. Mugabo nibaza ko ariho nk'abaronka baririmba sekira nibaza ko bo baronka kuko bo barashobora kuronka ibiraka baronka amakaraoke bakaja kuririmbira mu kabari kugira bahembe. Wasigaye n'abantu b'Imana barihisha abaririmbyi baririmba indirimbo z'Imana? Oya twebwe nubwo utegura karaoke y'indirimbo z'Imana ntiworonka abantu. Oya sindakubeshe rero je nibaza nta muntu barimba gospel yiteze yuko azobikura mu mafaranga. Oya ni gukorera Imana gusa nawe yarakenewe kuko ibikorwa dukora tubikoresha amafaranga nta na bimwe dukora kuri gratuit ni ibintu dukoresha uburyo bwishi byo baye vyiza amahera yoboneka abantu bakabitahura ugategura concert abantu bakaza bakariha mugo abantu benshi babakizwe ntibaratahura gushaka kugira concert ngo urihisha amahera baca kubwira ngo wabiherewe ubuntu bitangira ubuntu ngo ivyo vy'Imana vy'amahera ngo wapi. Je n'umugenzi nigeze kubibwira nyene acanyibwira ati jewe Diamond ampamagaye nubwo izoba 10,000 nzoyiriha Fiza hamagaye nubwo azobihumbi 100 nzobiriha mugo wewe uririmba Imana sinzoza wabiherewe ubuntu biduhera ubuntu ticanke niba ushaka amahera bivemwo nawe uririmbe bijya ziyazi. Muri makere uratahura neza yuko abaririmbyi ba gospel nabo barashobora gukora ico gikorwa biri mu buryo bumwe bubashigikira niko vyo kagombye kumira gusa Imana idufashe bazobitahure abakristo babitahure bamenye yuko natwe ibikorwa dukora tubikoresha amafaranga ko nuja muri studio kucyo gusa nibaza yuko tuvuze ibyo gukora Imana none mwishengero ko buri munsi ko tugiye gusenga batuzanira igiseke cyo gushiramwe amafaranga kiya ca 10 dutanga no kubera babona yuko ibikorwa byose bikwenera amafaranga. Ishengero ntishobora kubakwa hadatanzwe amafaranga. Isima ntiwoyigura icuma ntiwokigura piano ntiwoyigura micro ntiwoyigura udakoresha amafaranga. Rero bagombye kubitahura natwe turirimba bakabona yuko kugira indirimbo ishobore gusohoka itwara uburyo bwishe kugira ushobore kugira video nziza iratwara amahera arenga n'umuriyoni. None ayo mahera yose numva ko byari byiza nabo babitahuye bakadushigikira kugira ngo dushobore gukorera Imana cyane birenzeho. Indirimbo zawe twumvise yuko atari zikabiza amasanamu ndetse ni nazijya z'amajwi bita audio nyimba atari banga wowe uburyo busanzwe bugushigikira mu gikorwa cawe cyo kuririmba buvahe urafise abantu bagushigikira abandi baririmbyi turakunda kuba babona bafise management bafise marabere baba bakorana nayo wewe ushigikirwa gute mu gikorwa kijanye no kuririmba? Na je ndafise manager yego Imana yanje ni manager iramanaginga hari ukuntu ibigenza ikamfasha gasanda rose amafaranga yo gukora je nibaza yuko nta manager muri make nibo wimanage na manager noronka arenze Imana kuko Imana nihezagira ibikorwa byanje
hanyuma nanje nkaca ndonka uburyo ndayikorera. Kuba ariko baradukurikirana aba baririmbyi bakicaruka n'ababirimwo ugerageje kuraba umuziki ndundi mpimbazamana hano mu Burundi ubona ugeze ku ruhe rwego? Urugero je nibaza urwego rwari ruhari, indirimbo zirahari kandi zimeze neza, mugabo ntizifise promotion ingana n'iyi za Sekira. Oya, ivyo bintu nama nabivuze. Urabona twebwe uko zindimbo y'Imana nubwo yo iziryoshe gute, uyijanye ku maradiyo bayivuza rimwe canke kabiri babiheze. Mugo umuntu akoze Sekira barashaka kuyivuza ku maradiyo yose ugeza naho ikwinjira mu matwi no mu musokoro, uko aho ushize hose umva yandirimbo, aho ushize hose umva yandirimbo. Wasanga iradiyo ashaka kuvuza indirimbo ku munsi inshuro 10 cyane zinarenga, urumva ikwinjira ku nguvu, irakwinjira ku nguvu. Rero nibaza yuko twebwe promotion niyo tubuze, na wundo abarimba gospel barahari kandi bakora neza. Umunsi media yo byijukira avuga ati tugira teze imbere umuziki wa gospel wotutera imbere ubwo nyene. Mugabo abanyamakuru bashize imbere Sekira nikitudomine nta bundi buhinga mbogo supera tudakora. Oya, nakaye ka munone wotera abaririmbyi ubwabo biga birashoboka kuba ari ikibazo c'abaririmbyi ugasanga kubijanye na inspiration bakura amajambo ukumva indirimbo gusa ubutumwa kenshi ntibugo babunameze na neza niki kenshi nakaye ka munone wotera abaririmbyi akamuheje kugatera abavuza indirimbo ku maradiyo ama media nakaye ka motera abaririmbyi nabo kugira ngo bagire uruhara rwo kwipromoting. Oya, abarimvyi barakora. Je vuga ngo babata message mbi sivyo. Message barazitanga nziza ahubwo zibura aho zica. None abo bandi bo reba bafite ama message meza. Burya uharuye message nziza, uburiye message nziza muri gospel handi wayikura ni. Kuko gospel message yawe yamari yo guhumuriza imitima yamari yo kubwira abantu mwihangane muzomera uko iki yamari message nziza yigisha. None iyo message yoba mbi gute muri gospel? Sindavyumva. Ahubwo gusa nuvuga ati mvuge yuko ariho nk'abaririmbyi baba batazi kwidandaza ko batazi kwipubiriya cyangwa batazi kugendera mu kurondera abanyamakuru gutyo, kuko bisaba data tubarondera. Mugabo rero hari n'igihe ugira ifuro ko barondera bikanga. Je nabwiye ndayamazemo imyaka irenga 10 sinovuga ko ntazi kurondera abanyamakuru, ndabizi kandi abafise benshi. Mugabo sindigira nkora umuziki mbone ati mu radio uravugijwe cyane nyene nk'abandi nyene, numva ati uravugijwe birenze ibyo bintu nabigerageje byarasa. Sinzi nimba ariho nk'abandi bazoza babishobora ngira ko kamo bakumvise abanyamakuru ndetse n'abaririmbyi. Ibikorwa byawe none Abel bo bikura he, babisanga he, naye ama platform ukoresha zimbuga ngurukana bumenyi usanzwe ukoresha, nihe ibikorwa byawe wo birondera yo bitora n'ingoga na n'ingoga? Jewe indirimbo ziwanje ziriko kuri YouTube Abel Nduwayo official, baca bazibona wanditse Abel Nduwayo kuri YouTube ucumbona. Ndakoresha Facebook ya Abel Nduwayo, ndakoresha Instagram ni Abel Nduwayo, ndafise page ya Facebook ya Abel Nduwayo Burundi, aho hose n'ahantu ushobora kuraba ibikorwa by'iwanje. Indirimbo bazikeneye bakanazitora ziriko kuri YouTube nta kibazo. Abel kuba ariko ratwumviriza abaririmbyi bashobora kwicaruka bazi ibikorwa byawe, umuririmbyi wari we wese yoza kwegera ati dukorane indirimbo wo kwemera? Biravana umwanya ubaye uhari, kuko ari gashobora kuza gasanga ico gihe nta mwanya ufise urafatiriwe. Ubaye udafatiriwe ntaco tumutamufasha mu gihe wumva ari message nziza ifise ahishobora gushikana ijambo ry'Imana. Nibaza yuko umuntu atoreka gufasha, mugabo rero biravana n'umwanya uko wo mumeze. Tumera nk'abarangiza ku gikorwa cawe catumye tugutumira hano kuri BBF TV. Uri umwe mu bantu dukunda kubona bagaragara mu masinema agiye atandukanye, ari sinema imaze iminsi ica ku buhinga ngurukana bumenyi ndetse no ku mateleviziyo cyane cyane hano mu gihugu cacu cy'u Burundi. Usanzwe uri umukinyi w'amareresi canke babaye bugucishemo gusa? Jewe ndaririmba, nkongera nkakina amafilime, nkongera nkaba n'umudandaza. Ndafise ibikorwa bitatu. Je tuma no mu mafilime ubu hariho navuga stati bakunda kubona ikindanga citwa GFE. Rero abantu barashaka kubibaza ngo ni giki, nafasha irogo ndayishira mu bikorwa vyanje byose uko ari bitatu, harimo gospel na filime n'akazi nkora. Rero je ndakina amafilime, ndabise amafilime menshi kuri YouTube,
nubwo buza kuraba kwa Berinduwayo barabona filime ikunzwe cyane yitwa Paradiso. Ni filime yakunzwe gose cyane kuko yararabwe cyane, ifite ama views arenze. N'ibindi ndabandanya nkina. Nibaza yuko ntawe nimiriwe gutanga ubutumwa muri mbere. Nasanze muri filime message iragira kure cyane ko iyo umuntu yicara ariko araba filime arayiraba mpaka nimba ari n'isaha nimba ari isaha n'usu, iyo message ahemuka yimaze. Nasanze message inyaruka cyane muri filime kurusha umuziki, kuko umuziki ari umuntu ashaka kumva umuziki ukarinda uhera tumvise message wasanga we yakunze instrumental, ugasanga ariko aricezera gusa ubutumwa wavuze ntigira bwumva. Bituma uzobona abantu benshi mu muziki mu Burundi niyo uririmba indirimbo zoroheje kesho umengo ntibazumva, bakenenga ibibasaza, ugasanga ari muri esirima gusa ntariko arumva message. Mugabo abantu bakagombye gushira imbere kumva ubutumwa. Ya Albertu mera nk'abarangiza nakaye kamotera haba muri filme haba mu kuririmba kugira ngo bariko ratwumviriza ubatera intege. Akamuntu batera nuko je nama nabivuze bakunda ibikorwa ndundi, bakunda ibikorwa by'abarundi, bareke kuguma bibaza yuko abanyamahanga ari bakora neza gusa, kuko nibaza yuko uri umuntu ukunda igihugu ciwawe wagombye gukunda n'ivyo abarundi bagenzi bawe bakora, apana kumva yuko abarundi badashoboye, kuko ari umuntu amaze kubona filime ari y'umurundi no kuraba taraba. Je maze kubona benshi umweretse filime kandi ikaba ni nziza, twe dukora ama filime amwe no mu Rwanda baratwemera gose. Je nko message ndakweretse mfise abantu bamferesita yuko turenze dukora ama filime meza afise karita sa neza ni meshi, ariko wowe ugacumva umurundi akubwiye yuko amuhaye link mfise ivyo abarundi agaca kubwira we nyine ko abarundi ngo nta vy'abarundi, akakubwira nk'ikintu nk'icyo ukiyumvira umuntu w'umurundi vraiment remwuko bikagusiga. Rero ni byiza ko abarundi bakunda igihugu cabo bagakunda n'ivyabo. Burya tumaze gukunda ivy'iwacu ukakunda ivy'iwacu, twebwe tumaze kwamamara ngaha iwacu, nta kibuze n'abanyamahanga batazorondera vya bintu vy'umurundi kubera babona uwo muntu mu gihugu wabakunze. Mugo maze kubona iwanyu udakunzwe atagukurikirana n'umunyamahanga ntazo gukurikirana. Abere tugushimire cyane kuri kano kanya wahaye imbonesha kure BBF TV, nizera neza yuko akamo n'impanuro eje gutanga byashoboye gushika kure. Ego nandi ndabashimiye muri aka kanya bamuhaye, kandi ndabatera intege mu bandanye mukora cyane murondera n'abandi benshi kugira ibikorwa byabo byamamare bishoboye kumenyekana. Ego murakoze cyane. Nako kamo ka Berinduwayo turangirije kigano cacu cyo kuno munsi. Abariko baradukurikirana mwavyumvise, duhamagarirwa gushigikira abantu barundi bene wacu bariko bakora ijoro n'umutaga kugira ngo bashobore guteza imbere ibikorwa ingabire canke n'ikindi cyaco cyose baba basanzwe bakora, cyane cyane kihimbaza Imana canke gishira hejuru icubahiro c'Imana. Tubashimire cyane mwebwe mwadukurikiranye. Tubuse yuko nari Bertrand Uwintwari kuri micro, nari kumwe na Berinduwayo, Beri yari kuri kamera. Ciao ciao, bye bye.